Imana iguhezagire. Mbega mwese mwumva bameze gute? Abaririmbyi, Imana ibahezagire. Hamwe n'abakoraniye ngaha bose mu izina ry'umwami, turiteze umugisha udasanzwe kuri uno munsi. Ni umugisha w'ijambo ryiwe. Twebwe mu by'ukuri turanezerewe, turahimbawe ko twunze ubumwe n'iri jambo n'ubu butumwa twazaniwe na marayika w'umwami. Mwebwe mwamaze kumva aha mu buryo bufoboye ingene intumwa y'Imana ivuga muri buno butumwa twatoranije kugira ngo twame ivyamwa, ingene yareka aratubwira ko nabonye ahantu h'ingirakamaro cyane aho yavuze ko iki gihe twebwe turimwo dutegerezwa kuba tuzi yuko ari igihe c'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ni naco gihe nyene co mu ngoro ya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo, nico gihe cashushanya ahera ha cane. Ni ukuvuga yuko kiriya cari kigereranyo, ariko ngaha hari ukuri. Aha igihe hazanwa bijya byose vyari biri mu bishushanyo vyagiye birahinduka ukuri ngaha. Amabuye mazima ashushanya iki gihe c'ibuye ko bizifuruka, ashushanya iki gihe c'urukundo rw'Imana, arico igihe co kunyakugwa, igihe co guhwe kwa gatatu vyongeye, ni n'igihe c'ijambo rivuzwe. Ivyo vyose Imana ibihindura ukuri ngaha igihe izana igikoresho cakora hariya yari umuntu umwe, umuherezi mukuru, kandi uwo muherezi mukuru ni marayika w'umwami, kandi niwe umwe rudende ashobora gukora akorera muri ico kibanza. Natwe ivyo turabizi, ivyo turabizi. Si Miguel Bermudez gusa canke Benji, Yosefu Banyamule Peresi amenye yuko ivyo bintu ari uko bimeze. Twebwe ivyo twaramye tubivuganako, tukamenya neza yuko ivyo ari uko bimeze. Muri ico kibanza uwakorera ni marayika w'umwami. Yavuze yuko hadashobora kuza umufasha ngo azane uguhishurirwa gutandukanye. Namwe data Benji nabo nyene ntariko atuzanira uguhishurirwa gutandukanye, ariko atuzanira ivyo ariko aradusomera mu bitabo vya mudata William, ivyo yanditse nivyo yagiye aradusomera. Ntabwo ari uguhishurirwa gutandukanye, byose biri mu butumwa ubwo mwene data William yadusigiye. Cyo gituma jewe ivyo namye ndabigenzura, kandi nkabona yuko tuguma turi mwabwa bumwe nyene, ntabwo duciye mwibice, ntabwo twitandukanije, turi umubiri umwe. Kandi nk'uko nabibasomeye mwebwe kuwa gatanu, reka twongere dusubiremwo ivyo bisomwa kugira ngo mube mubifise, kuko iryo ryabaye isengesho Yesu yasenze, kandi muri iryo sengesho yaragushizemwo nanje aranshiramwo. Mumenye yuko ngaha muri iryo sengesho natwe turimwo, kuko yavuze ngo data, sinsabira abagusa bari hano, ariko ndasabira n'abazokwizera n'abazonyizera kubw'ijambo ryabo. Nuko rero aho hari n'abandi bizera bose muri iryo sengesho. Mbega niki yariko arasaba? Yariko arasaba ko boba umwe, ko boguma mu bumwe. Nanje ivyo nivyo ndiko ndaniganira, nivyo ndiko ndagwanira, kandi ndizera yuko namwe data Benji agwana kugira ngo twese tugume turi mu bumwe, twunze ubumwe.
turi mu butumwa bumwe, turi mu kwizera kumwe, turazi yuko atakindi dufise uretse intumwa imwe, kandi ko ahera aha cane hadakorera uwundi uretse umuherezi mukuru gusa, uwo muvugishwa. Nta zindi nyigisho zihari, ni nazo nyigisho zimwe, kandi nizo zimwe rudende zihari, nizo twebwe zishobora kudushikana ku guhindurwa no kuzamurwa. Nuko rero reka tugume twunze ubumwe, dufatanye mu nda, turi mu mubiri umwe, dufise ukwizera kumwe, turi mu butumwa bumwe. Ntimwemere yuko Sekibi yoza ngo abatandukanye. Oya, twebwe nk'uko Yesu yavuze niko turi. Isengesho rya Yesu, iryo sengesho rya Yesu ryarumviswe, kandi iryo sengesho riri ngaho mu kugaragara kw'Imana ko babumwa nk'uko jewe nawe Data turi umwe. Murabyumva? Ibyo ni iby'ingirakamaro cyane, ni iby'ingirakamaro cyane. Reka twicare. Murashaka kwicara bene Data? Dukoreshe neza. Aha ni sawa. Reka dukoreshe neza umwanya uyu munsi, kuko Data Benji yari yavuze ko nk'uko William yavuze ko azogira inyigisho ku wa gatandatu wa mbere wa buri kwezi mu gatondo. Bo rero bagize izo nyigisho. Reka turabe aho tugeza twebwe igihe c'uyo munsi, kugira ngo twakire izo nyigisho nyene. Izo we uyu munsi ntaza kutuzanira indamukanyo ubwa nyuma, ariko ku iherezo, mbega zingana gute izo nyigisho uharuye gaherezo, zingana gute? Ni isaha n'iminota 12 niko Hereso avuze. Igice we yaharuye kugira ngo ivyo muvyumve. Kandi muri izo nyigisho, mbega niki Benji yariko yerekana ngaho? Yereka twereka akoreje ubutumwa bwa mwene Data William akarorero kabaye kuri mushiki wacu Meda, akarorero kabaye hariya. Womenga vyari ibintu vyoroshe vyabaye ku muvugishwa hariya. Murabona ko muvugishwa yari Meda yamusavye yuko yohana umwana kubw'ikosa yari yakoze. Data Branham nawe mwako kanya yariko yoza imodoka, ati jewe sindi muri mood yo kumuhana, numva ntashaka kumuhana. Nibibazo vy'abana, we ntiyashaka kugira mwene ivyo, ntashaka kumuhana. Nuko aca yumva ashavuye cane kuko atumviye, atakoze ivyo amubwiye. Acara mwugarana mu maso abibona, kandi yari umugore umuvugishwa. Ivyo rero vyaba wamengo ni ibintu biciye bugufi vyoroshe, ariko mwene Data Branham ntiyabifashe nk'uko umengo yashavuye. Ivyo ntiyabifashe nk'uko, ntiyashavuye, ariko yabifashe yuko ari ibintu kumbura vyamushavuje, ariko yibandanije koza imodokari. Umwami yaciye amubwira ati rondera ikicanditswe ukimusomera. Avuga ati karabaye. Aho yakidusomeye Benji uko Branham yakimusomeye, jewe sindavyibuka neza. Nuko rero avyirengagije aca yumva mwijwi rikomeye amukarira marayika ati genda ukimusomere. Mu vy'ukuri Data Branham ntabwo yabifashe nko gusuzugurwa, ariko mpwemu yera
uwari ari muri mwene data Branham yumvise asuzuguwe, kandi biraboneka ko ivyo ngaho vyari ko birashiraho urugero, kuko ni umugore w'umuvugishwa w'umuhanuzi. Mu 1978 jewe nari hariya ndi kumwe na mwene data William, jewe nariko ndakamera, nariko ndafata amafoto igihe mwene data Billy yabatumira iyo nshuro, yashaka ko umuntu wese yari afise ukuntu asigura canke ukuntu abona, ukuntu atahura ubutumwa bwa mwene data Branham, ko yoza akexpose akavuga uko avyumva muri iyo ndwi, mu gatondo no ku mugoroba. Nuko rero vyari bimeze, kuko hariho benshi abavuye mu Budagi no mu Buhinde, haza abari bavuye mu bibanza bitandukanye, abapasiteri benshi, nk'uko bo batahura ubutumwa bwa mwene data William Branham mu buryo butandukanye, umwe n'uwundi. Yashaka rero yuko buri umwe wese aza avuge uburyo we avyumva, hanyuma baheze batanga amahirwe kugira ngo bamubaze ati kubera ko ubyizera uko, kubera ko ubona ubwo butumwa bwa mwene data Branham nk'uko. Uko niko rero vyabaye imisi yose kugeza ku wa gatanu mweranda, igihe harangira ico gikorane. Uwa nyuma yabaye mwene data William. Igihe mwene data William yagenda, igihe mwene data William yagenda, atangura kubakangurira ukuri, ati ni ngombwa yuko dukangukira ukuri, yuko umwami yamaze kurungika integuza yiwe. Ati umwami yaramaze kurungika integuza yiwe, arerekana ati raba integuza yaraje, ati kandi hategerezwa guca hakurikira kwa kazi uwateguriwe inzira. Nuko aca bigereranya na Eliya na Elisa, ko aho Eliya yarangirije ariho Elisa yatanguriye. Ingene mwene data Branham yagejeje ku kilometero ca gatandatu, ingene mwene data William yabasomeye ko ku kimatane c'indwi ata kintu na kimwe yigeze amuhishurira. William yarasomye ivyo vyose. Hanyuma vyagenze gute? We yaravuze ati ni muraba umumarayika arafise ikimatane c'indwi, uyu mumarayika aratandukanye n'abandi, nguyu agaragara ngaha afise ikimatane c'indwi, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo ni vyiza. Igihe rero batangura kubona ibintu mwene data William yariko arababwira, ko no kuvuga ati uyu munsi igicanizwa kirashikijwe mu ijambo rimwe, ati nguko kuza kwa kabiri kwa Kristo uyu munsi kurashikijwe. Nivyo mwene data Branham yavuze igihe atangura kubibereka akoresheje ivyanditswe. Ndibuka ko hariho umupasiteri wo mu Budagi, yari umuntu twagwa n'ishapu cane, yaciye ahaguruka agomba kugenda ngo akure mwene data William ku gicaniro. Yarashavuye gose, babaye gose, yashungumiwe. Ivyo we ntiyari gushobora kuvyihanganira, ariko mwene data Billy yari yavuze ati buri muntu wese yumve, wavyizera canke utavyizera, uvyemera utavyemera, mwumvirize ivyo buri mupasiteri wese aza kuvuga kugeza arangije. Mu kurangiza arangije muce mumubaza ibibazo. Ariko biraboneka ko kandi aho hari abantu babiri, mwebwe murabona bari bameze abajejwe umutekano, bari bameze nk'abajejwe umutekano bo muri Amerika. Ati nihagira umuntu yubahuka kuja imbere, abo bantu babiri bari bafise uburenganzira bwo kumufata, bagaca bamusohora hanze, bagaca baterera mw'ibarabara. Nuko rero ntiyari kuvyubahuka, kuko bari guca bamukorera ivyo bintu. Igihe uwo mu pasiteri yahaguruka, abo bantu nabo baciye bahaguruka. Uwo mu pasiteri wo mu Budagi, uwo mudagi rero yaca arabona ko
yarari mu kaga ko bitari vyoroshe, acaricara ku murongo wa mbere. Data William acarabandanya mpaka ahejeje nta kibazo na kimwe bamubajije. Uwararongoye ico gikorane yaravuze ati nga nta kibazo na kimwe twobaza, mbega mwatahuye ivyo uno muntu yashaka kuvuga? Jewe ndiko nkoresha iryo jambo ati uno muntu urabona umugabo ariko we yakoreje irindi jambo. Kuri we yari nk'umusazi, nk'umuntu atagira ubwenge, nk'umuntu yaparanganye. Yamugereranije n'uwo musazi nk'umuntu atagira ubwenge. Aravuga ati mbega ninde yo mukuramwo ubusazi nk'ubwo muri ubwo buryo? Ati ni bangahe? Ntiyabajije atereka dutanga ibibazo, oya, ntiyabajije ushaka kubaza ikibazo. Yahabwa yavuze ati ni bande bashibuye ivyo, ni bande basivyo, ni bande bazogwanya ivyo bintu, bagwanye buno butumwa. Bose barahaguruka keretse umushinga naho umwe yagumye yicaye. Ati weho no kubera iki ugumye wicaye? Arababwira ati jewe nari mpejeje kuva mu mugwi w'abapantekoti, aho nari mpagaze ku mugaragaro kugira ngo ndabereke nkoresheje ivyanditswe ko Mwendata Branham yaramuvugishwa, nabo nk'abizera bizeye yuko yari umuvugishwa w'ikinyoma, baca baranyirukana. Nanje rero ubu sinoshobora guhaguruka ngo nirukane no mwene data kuko jivyo numvise jewe navyumvise ari sawa, ndabibona birahuye neza n'ivyanditswe n'ivyo Branham yavuze. Jewe rero nanje bari bahejeje kunyirukana, jewe sinari gushobora guca nkora ivyo nyene, oya. Nuko rero niwe wenyene yasigaye, ariko bose baciye bahuza kugira ngo bamushiburire hanze. Nuko rero muravyumva ko murumva ikintu cariko kiraba ngaho. Ico cari neza neza ico muka Branham yakoze igihe yakubita urugi ku muryango. Branham abibona, Eliya ubwiwe avyitegereza. Murabitahura? No kuri ivyo vyariko biraba ngaho. Ubu ingene tubibona ngaha mu buryo bwo kuri, kandi Mwendata William ngaho mu makomantere mu bintu Branham yagiye aravuga kuri ibi bintu vyabaye, yaranditse, yandika hagati y'imirongo. Ivyo byose Benji agenda aradusomera vyerekana ko kwari ugushitswa kwa burya buvugishwa. Murabona? Murumva rero ubu byaramaze kuba inkuru, byaramaze kuba kahise nk'uko Benji yavuze. Ubu ni inkuru, ivyo vyaraheze, vyararenganye. Ariko mwebwe murabona ko vyari biri mu bitabo, mu butumwa. Rero igihe buno butumwa ariko arabusoma, koko avize bijye bitabo byose, burya butumwa bwose bwa mwene data Branham, bwa mwene data William, kandi arafise na bijya bintu byose yanditse. Aba ariko aratwereka rero ibiri hajya, kandi aho yatweretse ibintu byinshi ivyavuzwe ku bivyimba. Mwarumvise ivyabaye hariya ibyo mu data William yavuze. Mwarumvise ko hariho ikivyimba ca kanseri aho ko bw'ijambo ry'umuvugishwa carazimanganye kiranyika. Mwebwe murumva ko yavuze ko kwiherezo umugwi wa Mwendata Branham, uwo mugore azokizwa. Mbega azomukiza gute? Ku bw'ijambo rivuzwe. Ku bw'ijambo rivuzwe, yaravuze ngo ku bw'ijambo rivuzwe rya Mose na Eliya. Murabona ivyo n'ubu biracari muri kazoza, ariko vyaranditswe. Mwendata William yaravyanditse hariya ku gapapuro. Yavuze ngo
ujya mugwi ubwawe mwebwe murumva yuko ari ikintu cabaye, kandi mwiyumvire ingene mwendata ingene vyagenze kuri mushiki wacu Meda. Ivyo hari haciye imyaka 14 agize umwana wiwe, ariko kuva uwo mwanya igihe yakora ivyo agwanya, yagomba kwirinda. Wewe ugomba kwirinda iyo ugiye kuvuga ku muvugishwa, utegereza kwirinda cyane, kuko ijambo wewe uvuga ritanezera umwami rishobora gutera ibibazo bikomeye cyane, bikomeye. Murabona, ni ikintu we yavuze ngaho agwanya muri data William Branham, kandi igihe yamwugarana aho nyene yaciye atangura kugwara ico kivyimba. Mwendata Branham igihe kimwe aho yariko yereka abantu bari bamubajije ati, mbega ni gute bikora ivyo kugira ngo umenye yuko umuntu agwaye? Nuko yaravuze ati, murabe, kuko iyo mfashe ukuboko k'umuntu, igihe mbonye yuko ukuboko kugumwe canke aho ncamenya yuko agwaye. Nti nk'akarorero ati, Meda nk'ukuboko, Meda tumviriza, ntiyarazi yuko agwaye ikivyimba. Nuko aravuga ati, jewe nta na kimwe numva, ati sinumva ububabare na buke buke, ariko hari y'ikivyimba ca kanseri. Meda ntavyo yarazi. Nuko ati, genda ku muganga. Umuganga aravuga ati, nta gihari, ariko mwitegereze, hari hamaze kuba ikintu ngaho. ni Imana yonyene, we yari yabyaye abana biwe bose, afise na Yozefu wa nyuma, kandi mwitegereze, hageze igihe ubwo ivyo vyabaye ukuri, biragwira, biragaragara. Kandi habaye igihe ubwo umuvugishwa umwami yamubwiye ati, vuga ijambo. Niko Eliya yabwiwe. Aha naho rero turafise Eliya wa gatanu azovuga ijambo kubw'agakiza. Murabona, inyigisho zose twahawe na Yesu zari nyinshi, hamwe n'utuntu duto duto mwebwe mubona twagiye turanditswa n'umuvugishwa hagati y'imirongo mengo ntaco tumaze. Mwebwe mugomba kwirinda cyane, ntidukwiye gutangura kuvuga ibintu hanyuma bidahimbara umwami. Mwibuke ibi twariko turabivuga ko jewe ngiye kubishimangira ngaha kugira ngo bisigare biri mu mitima yanyu hamwe no mu vyiyumviro vy'umwe wese muri mwebwe, ko ijambo rivuzwe neza ko rihimbara umwami. Ijambo rivuzwe neza rigahimbara umwami rishobora kuzana umugisha. Igihe Hatilayit yavuga, Mwendata Branham yariko aravuga ivy'inkezi, aravuga ati, ivyo n'ukuri kuzuye. We yari gushobora kuvuga ati, Branham, ivyo bintu biragoye kwizera ko wewe wovuga hakagaragara inkezi, ariko wewe ubivuze. Abapasiteri bo baravyizera kubera ko ari abapasiteri, ariko ivyo vyari bitandukanye. Ariko igihe uwo mugore we yavuze ati, uko n'ukuri kuzuye, marayika yaciye amubwira ati, muhe ico ashaka cose, ico asaba kimuhe, ico asaba kimuhe. Nuko rero murabona, iryo jambo ryahimbaye umwami uburyo we yabivuze. Ndabaha kandi karorero, igihe wa mugore Yesu yabwira intumwa zaramubwiye ziti, mwami, bwira uwo mugore anume, ariko araturenza urwamo ngaha. Ikibazo yari afise, ugutakamba kwiwe ico yashaka kwari uko umukobwa wiwe akira abohorwa. Ati, muzivye,
nuko aramubwira ati sishobora gufata indya z'abana ngo ndazihe utubwa canke imbwa. Nuko rero uwo mugore yari gushobora kumva kumbure ko asuzuguwe akavuga ati ariko narinje kukwitura none uciye unyita imbwa. Ariko we yarashishikajwe n'agakiza k'umukobwa wiwe, aravuga ati ego mwami nukuri uko kuzuye, ati ibyo uvuze mu by'ukuri birumvikana nukuri nk'uko bivuze, tariko utubwa natwe nyene turarya ku tuvunji twakorotse tuvuye ku meza aho shebuja bari kararira. Murabona we yari gushobora kuvuga ati ariko nje kuri wewe none uciye unyita imbwa. Oya, yavuze ati nuko byoshoboka kuba uko nyene bivuze, ariko imbwa nazo nyene utubwana turarya. Aho acaravyumva ati mugore nk'uko ubyizeye bikubera uko nyene umukobwa wawe akire. Murabona yuko ijambo rinezera umwami. Reka dutanga akandi karorero, ari uturero twishi, reka dutanga uturero dutandukanye two muri Bibiliya, hanyuma ndaza kubaha akandi karorero. Igihe Yesu yashika Marita akagenda akamubwira ati mwigisha, iyo uza kuba uri hano musazanje ntaba yahwereye, ariko hariho ikintu kimwe nzi, nuko wewe ico wosaba Imana yokiguha. Nuko rero murumva yuko iryo jambo ry'ukuri we yavuze ryatumye Yesu nawe aravuga ati musazawe azozuka. Byari gushobora kuba bitandukanye yaza kuvuga ati ariko mwigisha, twebwe twagukoreye ibyiza byinshi, waraza hano tukakomesurira impuzu tukakugaburira, ati ariko ubu igihe musaza wacu yagwara twaragutumye ko ariko ntiwaje, ati none urwo rukundo ruri hehe? Mbega wewe ibyo kumbure byari guca ibindi bintu bitandukanye, ariko ijambo ry'ukuri we yavuze, mureco we yavuze ubwa mbere yaramubwiye ati iyo uza kuba uri hano musazanje ntaba yahwereye, kandi ibyo byari ukuri, ariko ndazi yuko ico usaba Imana cose Imana ikiguha. Aho rero we yaciye avuga ati musazawe azozuka. Rero twoshobora kubandanya tuvuga n'ibindi, akamaro ko k'iyo mvugo nziza, kuko Yesu ubwiwe yaravuze ati kubw'ijambo ryawe, nk'uko yavuze ati amajambo yawe ashobora kugutsindanishiriza canke amajambo yawe akagutsindisha. Nuko rero ijambo rivuzwe neza rinezera umwami, ni nk'irembo urugi ruba rwuguruwe, kandi Imana ica yiyumva nka wa mugabisha w'ingabo yaje aramubwira ati mwigisha umuhungu wanje yapfuye. Nuko aramubwira ati ndaje tujane Ndamukiza. Ati ariko mwigisha ntibikwiye, si ngombwa yuko urinda kugenda, tivuga ijambo. Murabona? Nuko murumva ko ubwo mwigisha nuko yaciye avuga ati sinigeze mbona muri Isirayeli ukwizera nk'uko, ati genda nk'uko byizeye bikubere nk'uko umuhungu wawe akire. Nuko rero umuntu agiye kuvuga ategerezwa kwirinda, cyane cyane iyo ariko aravuga ku muvugishwa, kuko nakaga gutangura twebwe gucira urubanza umuvugishwa. Niki Branham yavuze yuko umuvugishwa nashobora guciga urubanza, nubwo we wobona ati ariko ni byiza kuri no muvugishwa ntushobora kumucira urubanza.
ikintu kivuzwe kigwanya uwo muvugishwa gishobora kuzana ingaruka mbi. Ivyiza namba ntabitahura mwami, namba ntabitahura, ariko wewe uri mwiza, umfashe gutahura bino bintu. Jewe ntavyo ntahura, ariko wewe niwe ufise uburongozi ku bintu vyose, niwe ufise controle. Imana ifise integuro yo izoshira mu ngiro, kandi iyo nteguro, uwo mugambi, Imana igenda irayishira mu ngiro nk'uko yo yabitegekanije, nk'uko ibifise. Mwene data Benji arazi ko mwene data William yavuze inshuro nyinshi, ndetse no kw'iherezo igihe yavuga afise ingorane agwaye, ariko yaravuze kuri mwene data Miguel. Murabe hariya igihe nabwira Hereso, vyari bitabo nka bine, hariho n'ibindi ariko n'imiburiburi, kuko hariho bimwe yambwiye muri Argentine, byari amajambo y'ukuri y'umugisha. Mwene data William yarabivuze, sinzi igituma kandi ivyo yarabishimangiye. Mwene data William aravyandika n'ukuboko kwiwe, umugisha ukomeye cyane, hanyuma arabishimangira, arabisinya, arabimpa. Nuko rero narabwiye Hereso ati, Hereso, ibitabo bine biri hano, ariko hariho vyinshi, wewe ukuremwo ivyo byose. Ndashaka yuko mwene data Benji yumva kandi amenya ko arabizi ko William ivyo yabivuze. Nuko ntabwo twebwe turiko turanigana umuntu na mugenzi we, twebwe turiko ndizera yuko wewe ngaho ubifise ivyo bitabo, canke ntavyo ufise. Ni vyiza uko biri kose, ndibaza yuko ari ibitabo bine. Namubwiye ati, aho kuramwo ivyo ubona ko ari ivy'ingirakamaro cane, ati ukuremwo ivyo ubona ko ari ingirakamaro cane. Iminota nka 10. Hereso yambwiye ati, mwene data Miguel, havuyemwo iminota 30, kandi ndashaka yuko muvyumva na mwene data Benji, nanje bwanje ndaza kuvyumviriza, kandi arazi yuko igihe mwene data William yavuga ati, Miguel, kandi ngiye kubabwira ikintu, ico kiri mw'ivyo bitabo yavuze vyarafashwe amajwi, ariko ntegereza kubabwira mpagaze imbere y'Imana ko mwene data William inshuro nyinshi ibintu bitafashwe. Uwo mbere icabona n'Imana yarampamagara. Jewe ndibuka nk'igihe yambwira ati, genda muri Afrika, ati ubwo niko rugendo rwawe rwa nyuma, kandi hanyuma urafise igikorwa co gukora. Biboneka ko naragiye hariya muri Brazil, aho twari turi muri Brazil. Aho muri Brazil igihe yaza yarambwiye ati, Miguel, harageze igihe. Ni vyiza kugira ngo mubone ivyo bitabo bine, ivyo bintu vyabaye, ayo majambo y'umugisha ya Revera Miguel Bermudez Marin, ayavuzwe na Dr. William Santiago. Ni igitabo kinini, niki naco nyene ni igitabo gikwiye, kandi hirya y'ibi bitabo bibiri hariho n'ibindi. Nuko rero iruhande y'ivyo, jewe ntegereza kubabwira yuko yambwiye, ndibuka igihe kimwe umuntu yarahagaze mu gikorane c'aba Pasteur, aravuga ati, murabe, ikintu c'ingirakamaro cane gihari kw'isi ni Amisirayeli. Ndata naciye ndaba aho mwene data William yarari igihe yumva ivyo, naramubonye, ariko we nta kintu na kimwe yavuze, nta nico yakoze, nta nico yavuze. Yagumye ngaho yumviriza acecetse, ati, ico n'iciyumviro kumbure c'uwo mwene data.
aramurekera ico ciyumviro ciwe, ariko igihe yarangiza yaciye ampamagara arambwira ati Miguel, ikintu c'ingirakamaro cane gihari ku isi ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko uwo n'umubiri w'ibanga wa Kristo, ni igice c'umubiri wiwe, igice c'inyama ziwe n'amagufa yiwe, acarongeza ko ati mbere ni n'igice c'amaraso yiwe. Nico kintu gikomeye cyane rero gihari. Ati reka jewe dukorane n'aba bantu mu vya politike n'inyigisho, abo bantu ati ariko wewe urabe witeho ibintu by'abapasiteri, witeho abapasiteri, witeho urushengero, ntibigere babura imfungurwa, bagaburirwe. Ivyo jewe nta hantu namwe mvise vyanditse, kandi nawe nyene yabimbwiye ariko abifata amajwi, ariko Imana niyo yombera icabona, kandi si bwo bwa nyuma. Si ibyo gusa mwebwe muzokumva ngaho, ariko ivyo n'imiburiburi jewe novuga ko navyumvise igihe yampamagara arabimbwira, arambwira ati co nico kicingirakamaro cyane, wewe aba arico witwararika. Nuko rero ibyo nababwiye bene data barazi yuko ari uko bimeze. Mbega ivyo bituma mba umuntu akomeye cyane kurusha abandi bene data? Oya, namba habe namba. Twebwe turi abakozi b'Imana. Mbega ivyo bituma ndutabenje? Oya, habe namba, habe na gato. Ivyo ntabwo bingira umuntu mukuru canke ibintu Imana yahishuriye benji, hamwe nuko hamwe n'ivyo intumwa yakoze, ivyo benji atashoboye gutangaza ku mugaragaro, yavuze yuko ari ibintu bikomeye cyane vyakozwe na marayika w'umwami imbere yiwe. Ivyo ntiyabifasha amajwi, ntivyanditswe, ntivyasinywe, ariko benji amenye arazi yuko ari uko vyagenze, kandi we aravuga ibintu marayika yamubwiye. Kumbure jeno mbega byotuma ndabikekeranya? Oya, nanje sindabikekeranya ivyo abariko aravuga, arazi yuko ari uko bimeze. Mbega ivyo bituma benje abo umuntu akomeye cyane mukuru? Oya. Mbega ivyo bituma jewe mba mukuru? Oya. Twese turabacunguwe n'amaraso amwe, kandi twese turangana imbere y'umwami, twese turangana. Nuko rero mbega niki jewe ndiko ndarondera none? Ni kimwe Yesu yavuga ko tuba umwe, nk'uko wewe nanje data turi umwe. Ivyo twarabisomye hari kuwa gatanu, nivyo kuwa gatanu. Nimwumve ivyo Yesu yavuze ngaha. Aha, kubera ko nagiye ndabisurinya, kumbure ntibisomeka neza, ariko muraza kunkosora. Sinsabira abagusa. Aha, narabisurinye cyane, narabishizemwo irangi, ivyanditswe byose bisa n'agahama, bisa n'agahama. Nuko rero sinshobora kuhasoma neza. Sinsabira abagusa, sinsabira abagusa, muza murankosora, ariko ndasabira n'abo bazonyizera kubw'ijambo ryaba canke ryaba, nivyo ku bazonyizera kubw'ijambo bo bazovuga, kubw'ubutumwa bazovuga, hakazoba abantu bazokwizera. Mbega niki Yesu yari karagerageza, yari karasabira, yari karasaba niki? Yari karasaba kugira ngo bose babe umwe. Data ati ndashaka yuko bano bantu bose baba umwe, bano bantu bankurikira, bano bantu baba umwe. Ico nico cari icifuzo ca Yesu Kristo, kugira ngo bose baba umwe nk'uko wewe, o Data,
iri ni isengesho yariko arasenga uri muri jewe nanje nkaba muri wewe, ngo nabo abe ariko baba muri twebwe, nibyo ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. murabe rino sengesho, nanje nabahaye ubwiza wampaye. Data Benji yatubwiye yuko muri Bibiliya yiwe aha handitse ngo ubwiza, yaciye yandika hejuru yaho ngo teofaniya. murabona, murabitahura igihe Bibiliya ivuga ko Adamu yakuwe mu bwiza bw'Imana, yakuwe muri teofaniya. murabitahura, mu gukuragwa rero mu bwiza bw'Imana ku bw'icaha, yakuwe muri ubwo bwiza bw'Imana, muri iyo teofaniya. aha nivyo Benji yariko aratwereka muri Bibiliya yiwe hariya. murabona, nanje nabahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. mwiyumvire rino sengesho, habandanye kino cifuzo ciwe ko baba umwe nk'uko natwe turi umwe, nanje mbe muri bo nawe ube muri jewe, ngo bahingurwe babe gute? bahingurwe babe gute? mwebwe ntimuriko murabisoma? baba umwe kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye. munkosore namba ndabisomye nabi. ukabakunda nk'uko nanje wankunze. aha hari ikindi cifuzo data, iki ni ikindi cifuzo data, abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. ariko isengesho, icifuzo c'umwami nuko twoba umwe. kandi iyo mpwemu yera, igihe yariko aratuganiriza muri Pawulo, akoresheje Pawulo mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere murongo w'10, yaravuze ngo ndabinginga bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko ndabinginga bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvuga rimwe. icifuzo c'Imana, icifuzo ca mpwemu w'Imana, icifuzo c'umuvugishwa n'intumwa, nuko twese twoba imvuga rimwe, tukavuga ikintu kimwe, kandi n'ibice ntibibe muri mwebwe. iki nico cifuzo c'intumwa c'Imana, ariko mutunganywe rwose, mumere gute? muhuje umutima n'inama, kandi mugaragara kumwe. nuko rero iki nico nanje ndiko ndarondera, ndiko ndashaka yuko abantu bagoma bunze ubumwe, kuko iryo ryari shaka ry'umwami, nico cifuzo ca Yesu, ko twogira ukwizera kumwe, tukagira uguhishurirwa kumwe, tukagira ubutumwa bumwe, tukagira intumwa imwe, tukagira n'uburongozi bumwe n'ivyizigiro bimwe. murabona, reka twese tugende dufise meta imwe, guhindurwa no kuzamurwa. reka twese dukore mu maproje, mu bikorwa vy'umwami, kugira ngo iri hema ryuzure, kuko uko niko we yabisavye. twese tugende turi muri iyo nzira, turi muri uyo muyoboro. nico cifuzo c'umwami. nanje nivyo ndiko ndarondera yuko tutokwicamwo ibice. abantu batangura
kuzana ibice. hariho ahantu mwidata William yavuze ni mu migani, sinzi ko ari mu migani 6 canke ikintu nk'ico, aho yavuze ku bintu 6 Imana bitanezera Imana. Icindwi naco coco ni igisesema, ni gishisha na kaga. aho ushobora kuba ari mu migani 6:10, sindahibuka neza ariko ni 6. Hari ibintu 6 uhoraho yanka, ntibiyinezera. ni ibintu iyo umuntu abikoze ntabwo aheza ngo ahimbare Imana. iyo umuntu akoze ivyo bintu birashisha umwami, Imana birayisesema, mbere n'indwi bimusesema, bisesema ubugingo bw'Imana. hariho icindwi. aca atangura rero ku cambere, amaso y'ubwibone, ico ni cambere, n'ururimi rw'ibinyoma, ica kabiri, n'amaboko avisha amaraso y'aberanda, ico ni ca gatatu, umutima ugera imigabo mibi, ica kane, n'ibirenge vyihutira kwirukira ikibi, ca gatanu, n'icabona c'ibinyoma kivuga ivyo buhumvye, ca gatandatu. mbega icindwi ni ikihe? ni ikihe gisese mu mwami? nuvyura imitongano hagati mu bavukana. mwebwe kuko icipfuzo ciwe nuko twoba umwe muri ivyo, ndabaha icagezwe gishasha, mukundane hagati yanyu. aho rero isi izomenya yuko mwebwe muri abigishwa banje. nuko rero aho niho hari ubwo bumwe. nico gituma atotangura gutandukanya ubwo bumwe, ariko murondere ubumwe, murondere ibintu vyiza, ibintu igice ciza, igice kirashe, kugira ngo tuvuge kuri ivyo bintu bidufasha kugira ngo tugume twunze ubumwe, turi mu kwizera kumwe, turi mu butumwa bumwe, dufise ivyizigiro bimwe, dufise ihangiro rimwe, meta imwe. murabona ibyo ni ivy'ingirakamaro cane, ni ivy'ingirakamaro cane. jewe niteza yuko abo mwami ari wadufasha muri ivyo, kuko kumbura abantu benshi ntibazontahura, bazokwiyumvira yuko oya, jewe ndiko nipfuza yuko twokurikira umuvugishwa, kandi ndizera yuko benji nawe yizera ivyo nyene, ko dukurikira umuvugishwa, ko twokurikira intumwa n'ubutumwa. kandi iyo ariko aratubwira iyo mirongo, nuko rero no kugira ngo atwereke n'imirongo, kuri jewe ni ingirakamaro cane, kuko ni vyanditswe n'ukuboko kw'intumwa. aho ntiyagiye arayitangaza ubwo nyene akiri harya, ariko yaravyanditswe ngaho, kuko yarazi yuko umwanya n'umwanya tuzobimenya. bene data nabo mu nyigisho bariko barakora arizo zino nyigisho, mwebwe murabona zino nyigisho za Bibiliya, bariko barashiramwo imirongo myinshi muri iyi yafotowe, bagafata udupande bakadufotora. ahari ivyo mwendata Branham yavuze, William nawe akabisoma, ariko n'ivyo mwendata William yandika barabishiramwo, ivyo atashoboye gutangaza ariko bikaba biri ngaho muri izo nyigisho. turafise zimwe zimwe, kuko hari izo sinzi yuko hari umupasiteri yoba adafise kino gitabo. ico dufise nico mu kwa mbere no mu kwa kabiri, kuko namba hari umuntu atagifise, turabifise, turaza kubibaha nitwarangiza. kandi turafise n'ubundi butumwa, kubera ko imwendata Miguel ariko aragerageza muri ubu butumwa nyene, aribwo mwendata William yatubwiye
akabandanya ashimikira ko ivyo vyotangwa. Murabona, nuko intumwa yatubwiye, kandi jewe noshobora kubisoma gusa mu gitabo cyo kuba dusangwe tubereye. Yaratubwiye ngo ubutumwa bwaramaze gutangwa, ubu mwebwe nimwe muramukiwe kupimwa, kugeragezwa ko mwebwe mwizera buno butumwa. Aha yarabivuze. Murabona yuko buno butumwa, murabona ubutumwa bwaratanzwe, ni twebwe rero turamukiwe kugira ngo twerekane by'ukuri yuko twizera. Murabe ingene avuga hano ubutumwa, nk'uko mwene data inshuti Miguel Bermudez Marin yababwiye, ubutumwa mwebwe murabufise. Ubutumwa buri mu mavideo, buri mu makasete, buri mu bitabo. Avuze ko mwene data Miguel yaravuze kuri ibi ko ubutumwa mwebwe mubufise, kandi mwebwe mwarabwumvise, mwarabwakiriye, kandi mushikame muri ubwo butumwa kugeza tugize iki? Kugeza duhinduwe. Nibwo butumwa bumwe rudende buzotuma haba uguhindurwa kuri abo babwakiriye. Nibwo bumwe rudende, nibwo butumwa buzotuma haba uguhindurwa kuri abo babwakiriye. Nta bundi butumwa buhari. Naramaze kubona yuko ubutumwa bwamaze gutangwa. Ku rupapuro rukurikira, ku rupapuro rwa 30, urupapuro rukurikira haravuga ngo ni vyiza, ndizera yuko hamwe n'ivyo mwebwe muzi, hamwe n'ivyo mwebwe mwumvise, hamwe n'umwanya wose, mwene data inshuti Miguel Bermudez Marin hamwe nanje twamye tubana namwe tubazanira ijambo. Mu by'ukuri uko bigaragara, ijambo rizanwa n'umuvugishwa, kuko akanwa k'Imana n'abavugishwa. Ariko mwene data Miguel ico akora ni ukugwiza iryo jambo inyuma y'uko riba rimaze kuvugwa, akarikopya, kuko hari ibintu yanyandikira nkabigwiza nuko nkabishikana ku bantu. Ico nico gikorwa canje. Iciwe ni ukuzana uguhishurirwa kuvuye ku mwami, kuvuye ku Mana, kuvuye kuri mpwemu. Jewe sindi umuvugishwa. Ico gituma igihe yavuga ngaha kuri ati mwene data inshuti, igihe mwene data inshuti Miguel Bermudez Marin hamwe nanje twamye tubanye namwe tubazanira ijambo, nuko we ni wazana iryo jambo butumwa, nanje nkaba njejwe kurigwiza. We yariko abereka ijambo, igihe twariko turabereka ijambo butumwa bwo muri iki gihe ca nyuma. Ndizera yuko mufise byose ivyo mwebwe mukeneye kumva, byose murabifise, gusa musigaje kwerekana gushikama kugeza ku iherezo, mwerekane vy'ukuri ko mwebwe mwizeye ubutumwa bwa nyuma. Rero hariko haragerageza, hariko rapimwa yuko mwebwe mwizera, ko mwizera ibintu byose bivugwa mu butumwa, kandi ko mwizera ibintu byose yavuze yuko ubutumwa buzokora, ko muvyizera yuko buzobikora. Murabona, ibyo nibyo bisigaye, ko mubwizera gusa. Ubu hasigaye yuko mwerekana yuko muzoshikana kugeza ku iherezo, ko mwebwe by'ukuri mwizeye ubutumwa bwa nyuma, ijwi rirenga ry'inzamba, kandi ko atanumwe yoshobora kubakura mu butumwa. Ubu ni mwebwe muramukiwe kugira ngo mwerekane by'ukuri ko mwebwe muri abizera b'ukuri, bizera ubutumwa bwa nyuma. Turi abizera b'ukuri, abizera b'ukuri. Murabitahura? Aho arabitubwira mu buryo bufoboye neza.
nuko rero jewe namye ndababwira bene data ko ubutumwa bwaratanzwe. ni kimwe data Miguel abukoresha ni ukugaruka, kandi inshuro nyinshi jewe mfata ubwo butumwa nyene ubwo Benji aba yavuze kuwa gatanu no kuwa gatandatu. nuko mbega ntitwari bwatange ica 72 kuko atari yatanze inyigisho za Bibiliya inshuro ikurikira. kubw'ivyo rero narinda bifise gusa hari isigaye ko ndavyemprima, ariko jewe ndashaka ibikoresho vyinshi mwebwe mu vyige mu bisome. nuko rero muri ino minsi turashobora kugitanga canke mu gatondo. uyu munsi turashobora kugitanga, ni vyiza no kugira ngo mubone mbega niki turiko turakora, ko buno butumwa twamaze kumva tuguma tubwibuka mu vyiyumviro vyacu. aha mwebwe muzobona kumbure, sinzi namba Hereso yo bavyibuka, nimba buno butumwa mwabona butumwa ni ugendera ku ifarasi y'ukuri. mbega ntimwibuka yuko ari kuwa gatanu canke kuwa gatandatu? ntabwo ufise ngaho ibanga ry'imituragaro kubwo gukanguka kwa nyuma, uguhindurwa no kuzamurwa. ntimwibuka yuko ubu butumwa bwavuzwe ariko w'Imana, kandi buno butumwa hanyuma narabwegeranije ndabushira mu gitabo. nuko namwe mwongere mu busome, mwaramaze kubusoma mwarabwumvise, ariko icifuzo canje nuko mwokongera mukabusoma, kuko igihe Imana yabwira Mose iramubwira ati bino vyagezwe ndakugeze uzobisubiremwo abana bawe n'abana b'abana bawe, muzobisubiremwo abuzukuru, igihe muzaba muvyutse muryamye muri ku meza, igihe muzaba muri mu rugendo. nuko rero vyari vyagezwe nyene, ariko yashaka ko babisubiramwo, yashaka ko baguma babisubiramwo kugira ngo bityo babigumane mu vyiyumviro vyabo mu mutima, ivyagezwe babigumane mu mitima yabo, inyigisho z'umwami. murabona nico kimwe rino jambo ry'Imana ni ivyagezwe vy'Imana vy'iki gihe, ibanga ry'amanu yanyegejwe. mbega ni uwuhe munsi buno butumwa bwavuzwe? umwungere w'ukuri w'umwizigirwa w'ubwenge. mbega ntimwibuka yuko bwatanzwe ari kuwa gatanu canke ku w'Imana? kuwa gatanu hariya arabifise. ibanga ry'isanzure mu rwavya rw'ibumba uyu munsi, muribuka yuko bwatanze ari kuwa kangahe? nuko rero ni ubutumwa nyene, nuko ndabugarukana tukabusubiramwo kugira ngo rino jambo ubu murabufise rero buri mu gitabo, kandi rino jambo turarikunda kandi turarisubiramwo. none bigenda gute? iyo wewe wongeye kubusoma uzosangamwo ibintu vyinshi, umuco mwinshi. uravuga ati ariko jibi nawe narabisomye, ati buno butumwa nawe narabwumvise, nongeye kubwumva, ariko jewe nama ndabivugana n'umugore wanje ati ariko wiyumvire, uraba ukuntu bitangaje nyumwe data William yavuze hano, kandi nari hajya naye nicaye hajya, ariko sinari navyumvise. murabona umugore wanje niwe yonshingire naye yuko twama tuganira, nkamubwira ati ariko uraba ingene bitangaje, ijambo ni rizima kandi ritanga ubugingo, ijambo ririnjira cane rikinjira kurusha inkota ya mugabiri. kandi hantu avuga kandi sinzi yuko Bruno yohandonderera, aho avuga ko iryo jambo ko ribayeho kugira ngo rikosore, ryigishe, kugira ngo ryigishe. ariho ahantu Pawulo yabivuze, Pawulo yari kabibwira Timoteyo, namba hari umuntu yahatoye, ni Timoteyo wa mbere
Timoteyo wa kabiri 6 havuga gute? Murabona icanditswe cose cahumekwa n'Imana nk'uko ijambo rihumetswa ari ijambo rizima. Kandi wewe wongeye gusoma iryo jambo rya Pawulo uravuga ati urangene bitangaje na Pawulo yari yarabivuze. Urabona kandi haciye imyaka myinshi cyane. Nuko rero kubera kugira ngo tubone canke turabe ibyo Branham yatubwiye ati reka dusome mbega ingene Branham yari yarabivuze ibi bintu, yari yaratanze runo rufunguruzo akatubwira ibi bintu byose, ariko ntitwari tuzi ico byari bisobanura kugeza umuvugishwa asomye ico gitabo arandika ngaho ati bisobanura iki. Murabona? Nuko rero ijambo n'ubutunzi bene data, ijambo ni itara n'umuco wakira umurikira inzira yacu. Nuko rero ni ikintu dutegerezwa kikaguma ari kizima muri twebwe. Murabona? Mwebwe murabona yuko ubutumwa bwabwo, jewe niyo nsomye ubutumwa ndavuga ati Imana ishimwe ko Jose Benjamin Perez yatoye burya butumwa bwose. Murabe ingene ari ngirakamaro cyane, ingene buno butumwa twari twaramaze kubwumva ariko tukaba twongeye gusubira kubwumva. Mwumva ingene ari ngirakamaro cyane, inyigisho zikomeye cyane. Nuko rero mbega niriki nkora? Ni byiza mfata byo byose nabishize mu gitabo. Nico gituma mwembe uzosanga ibyo gumana n'ijambo byose muzobisanga muri gumana n'ijambo ya 72. Nimwagisoma muzovuga atariko narabyumvise ubundi bushasha, ariko sine nabyumvise ibintu bitandukanye. Kandi n'irya jambo nyene harimwe ibintu byinshi cyane tuzogenda turiga. Ni byiza turafise imirongo y'ivyo mwenda Benji yatubwiye mwa kano gatondo. Bene data babiteguye, ariko reka tubanze twumve. Sinzi ko Benji aze kunyemerera nabo nyene yumve ino mirongo mwenda William yavuze kuri Miguel. Ibi si jewe navyiyadukaniye, kandi sinanabwiye mwenda William ati mbega William kubera ko utamvuga ku ijambo. Oya jewe sinigeze ndabikora. Oya we yabivuga igihe mpwemu yera yabashatse akabishira mu kanwa kiwe, kandi jewe ndabyizera, jewe ndabyakira, narabyakiriye. Haraho yahezagira Rusi nkavuga ati amen, kandi nkashimira Imana ko bwa Rusi kuko n'umugisha ukomeye cyane Imana yampaye. Murabona? Hamwe n'uwundi muryango wose. Murabona? Abana banje n'umugisha ukomeye cyane nitunga. Nuko rero reka ibyo tuvyumve. Yego turashobora kubyumva, hanyuma tuja twitegura kugira ngo nkuko mwe mwamaze kubyumva ivyo yavuze mu kano gatondo. Nuko mushaka kongera kubyumva nta kibazo na kimwe gihari, ariko ubu mu gusozera turaza kuririmba indirimbo, hanyuma duhejeje kwitegura tuja tubona ico kindi gice naco. Ndizera ko twebwe ntitwihuta, ntaco twihutira. Nuko reka twakire iryo jambo. Niki William yavuze? Amen, 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 amen. Ni byiza turashimira Imana. Ni byiza mwebwe mwamaze kumva. Ibi ntibituma mwene data Miguel aruta umuntu n'umwe, gusa mu buryo buciye bugufi n'amajambo yavuzwe. Kandi jewe noshobora kubabwira ikintu kimwe: ijuru n'isi bizorangira, ariko ijambo ry'umwami ntaco rizoba. Ikindi kintu nashaka kubabwira nuko ijambo ry'Imana
ritazokwigera riba impfagusa, ariko rizokora ico Imana yaritumye gukora. Jewe ndizera ibi byose byavuye mu kanwa k'Imana. Ahubwo ndasaba imbabazi umwami ko ntabaye umuntu agororotse agira inguvu nk'uko nategerezwa kuba. Kandi ibyo nashaka yuko na Benji nawe nyene abyumva, kuko nanje ubwanje ndizera yuko Benji nawe nyene atari kararondera ubukuru kurusha umuntu n'umwe, ariko ariko aratwereka ibyo umuvugishwa yavuze hamwe n'ibyo umuvugishwa yamutumye gukora. Nuko rero hariho ibintu ariko arakora akurikije impanuro umuvugishwa yamuhaye. Nuko rero twese tugume turi mu bumwe nk'uko Yesu yasenze, ko twese twoba ihanga rimwe, tukagira ukwizera kumwe, tukagira uguhishurirwa kumwe, tugakurikira intumwa imwe, ndetse tukagira n'ubutumwa bumwe. Tugiye kwitegura kugira ngo twumve ibyo mwa kano gatondo, ibyo mwedata William kandi nivyo yasabye ko buri sabato, buri kwa gatandatu wa mbere w'ukwezi, ko vyoba. Ndizera yuko na kino gikorwa rero camaze gutangura ngaha. Uyu munsi rero yatubwiye ibintu vyinshi bijanye n'ibi byose byanditswe mu bitabo by'umuvugishwa. Ariko imbere nashaka yuko tumenya yuko sinzi ko hari uwamfasha gutanga bino bitabo ngaha. Ramon, utori paki hariya yibi, nimba hari umuntu yoba adafise ibitabo inyigisho za Bibiliya izo mu kwa mbere no mu kwa kabiri, ninde yashobora kumfasha kubishikiriza abapasiteri? Ninde yobimfasha? Ngari abasore babiri batatu bazi bashobora kubishira abapasiteri. Mbega ari umupasiteri atagifise aduze ukuboko? Namba mubishaka muduze ukuboko barabibashikiriza. Nimba hari umupasiteri yoba atagifise, yoba adafise zino nyigisho za Bibiliya zo mu kwa mbere no mu kwa kabiri, Mwidata Benji yaramaze gutegura izo mu kwa gatatu, ariko ntiturashobora kuzironka muri kano kanya. Kumbure tuzozigira ku nshuro ikurikira. Jewe ndashimira Imana ku bwa bene data bose bamye bunze ubumwe hamwe natwe, kandi bakanigana kugira ngo ihanga ry'Imana rigume ryunze ubumwe, kugira ngo abantu b'Imana bagume bakurikira isanduku ry'isezerano, bakurikira ijambo, bakurikira umuvugishwa, bakurikira ubutumwa bwiwe. Ivyo nivyo bitwunga twebwe. Buno butumwa, kuno guhishurirwa niko kutwunga. Hari uwundi mupasiteri yoba atabifise aduze ukuboko? Aha, ndizera yuko bose babifise. Ababirose ntibikenewe yuko bongera kubigira. Nuko rero ndizera yuko hariho uwundi naduze ukuboko kugira ngo tubimenye. Nta wundi n'umwe ahari. Nuko rero ibi mubimbikire hariya. Turafise kandi na tome ya 72. Turafise kandi n'iri jambo mwebwe muhejeje kumva. Hereso yarikoze aho kuba mu bitabo bine yarikuyemwo. Ndagushimiye Hereso kubw'iki gikorwa. Umwama waguhezagira kubw'ivyo. Yakoze cyane. Ngiri turarifise. Namba hari urishaka naryo nyene riri ngaho iri jambo hamwe na tome ya 72. Hari umuntu ashaka tome ya 72? Aduze ukuboko. Mbega ninde yofasha kubitanga? Ninde yofasha kubitanga? Abantu babiri canke batatu, abasore babiri canke batatu b'abakozi babishaka barashobora kumfasha kubitanga. Bamfashe kubitanga. Ni vyiza cane bene data. Ngaho hariho ibindi. Kumbure namba hari umuntu atabifise, ngibi turabifise biri hano. Ni vyiza.
twiteze ko imana idufasha. Ubu tugiye gusaba Karo kugira ngo adufashe mu ndirimbo runaka. Karo ngaho adutegure kugira duhaguruke, kugira ngo twumve ibintu byose imana itereza kuduha biciye muri mwene data Jose Benjamin Perez Matos wa Puerto Rico. Nuko rero reka twakire bana basore b'abaririmbyi, imana ibahezagire kandi bandanye kubakoresha. Aracara abasore murangene bikomeye cyane, bagiye bararonka n'amaraso mashasha, bagiye bararonka n'abandi bantu bashasha. Imana bahezagire korari, imana bahezagire cyane kandi bandanye kubakoresha mu buryo bw'igitangaza. Mbega byose by'urugendo waramaze kubitegura, ni byiza.